n'ingabo za M23 basubiye inyuma Hiki ni kikosi cha basize umujyi wa Uvira hapa kwenye ofisi ya mji wa Uvira ambapo wameanza safari yao, wanarudi nyuma kuacha mji wa Uvira kama vile ilivyoagizwa na ya maandamano iliyofanyika hapo jana na wakazi wa mji wa Uvira, lakini ni kwamba basi askari hao wa M23 wameanza kuondoka. Sasa hivi ni saa 1 za jioni, wameanza kuondoka katika mji wa Uvira, na huu ndio mlolongo unaoona kila mmoja ana silaha zake. Haijulikana watarudi kilomita ngapi kwenye mji wa Uvira, lakini ndio hivyo unavyoona, kila kamanda, kila mtu na silaha yake, wote. Yani ni kikosi kikubwa sana. Wanarudi nyuma hadi wapi, lakini kamanda wao wamesema kwamba wanatoka katika mji wa Uvira, wanarudi nyuma kama vile ilivyoagizwa na serikali ya Marekani na mataifa mengine kuomba kwamba askari wa M23 waweze kuondoka katika mji wa Uvira, japo maandamano yaliyofanyika hapo jana. Lakini basi hivi unawaona wako kwenye mlolongo wanaondoka. Kamanda wao huyo hapo. zishobora kuba arizo zigiye guhita zinjiramo nk'uko biboneka nyuma kugira ngo ibiganiro basabye leta ya Kongo bishyirwe mu ngiro. Imodoka zabo nazo ngizo zirabategereje ko zigiye kubatwara zikabunguriza zibajyana aho bashaka kuja gukambika. Hata ukiona pale ni kwamba magari yao vile yapo yamejipanga kama hizi, biboneka ko bawutanze nk'uko mubibonye. Rero abo bagwanyi bakaba batanguye gusubira inyuma, bakaba basohotse mu gisagara ca Uvira aho byari bimaze iminsi bigenda bivugwa ko batazakirekura, batazokivamwo nk'uko abarundi bari bafite ubwoba cane. Abasirikari ba FDNB hari abari barugaraniweyo, bari binyegeje, batari babonye uko bavayo, abandi bari batemaguje bariruka barahunga batungwa nayo, bameze nk'uko tubivuga ngaha mu Kirundi. Ibintu birabandanya gukomera. Haraye habaye inama giturumbuka, inama yabereye muri tamajoro y'u Burundi muri FDNB, aho yitabwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi, iritabwa n'intwazangabo mu gisoda c'u Burundi, harimo n'utwaye ibiro bikuru vya gisirikari ntwaramiheto ngaha mu gihugu c'u Burundi ni General Prime Niyongabo. Yaritabwe kandi n'umuvugizi w'igisirikari c'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza. Irasubira iritabwa na nyene cubahiro Evaristo Ndayishimiye umukuru w'igihugu. Ni nyuma yaho rero kandi igihugu c'u Burundi cari candikiye Amerika kirega umugwi wabo bagwanyi ba M23, kikosi ca M23, bavuga ko batazosohoka muri ico gisagara ca Uvira. Nyamara giturumbuka vyaraye bibonetse nk'uko mubibonye rero, basohoka muri ico gisagara, muri uyu mugi wa Uvira, aho basubiye inyuma mu gihe hatazwi neza ibirometero baraye basubiye inyuma. Ese boba bagiye hehe? Ico bikoze bamwe bati bagiye muri Kamanyora, niho nkambi zabo zagiye, abandi basigara mu Ruvunge na Sangi. Buvirayo bayisohotsemwo. Amakuru dufise neza ava ku mirongo y'imbere y'urugamba arerekana ko abo bagabo, abo bagwanyi baciye basubiraho inyuma, baja mu bisagara bihanamiye igisagara ca Uvira, nk'uko imiduga yabo canke imodoka zabo zari zitegereje kubatwara. Basohotsemwo igihe c'isa moya z'ijoro zo mu guhingamo z'umugoroba, niho isa moya n'igice niho bari bariko barava ku biro bikuru vy'umugi wa Uvira, niho bahagurukiye berekana ko nyine basubiye inyuma.
Amakuru aravuga ko gusubira inyuma kwa M23 vyoba vyagizwemwo uruhara na Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, kuko ngo nizo zoba zatanze itegeko babwira ko M23 igomba gusubira inyuma igasubira aho yahoze mu gihe basinywa amasezerano yo guhagarika imigwano mu ndwi zaheze, aho u Rwanda na leta ya Kongo baciye basinya amasezerano yo guhagarika imigwano. Ibintu birakomeye cane, ayo masezerano yari yasinyiwe muri Amerika, ariko hakibazwa ese ko hasubiye kuba ibiganiro vy'Idoha hagati ya M23 na leta ya Kongo bizogira ico bishikako. Mu karere Uburundi nibwo buri inyuma ya FARDC canke RDC, aho nyine RDC ifite ingabo za FARDC, Wazalendo na FDNB na FDLR aribo bagwana urwo rugamba kugira ngo barabe ko bogwanya izo nyeshamba. Ni ingorane zikomeye cane ibiriko birashika muri kano karere. Uburundi nabwo buratekewe n'icoba gikomeye cane ko naho abo bagwanyi boba basubiye inyuma, ariko bafise vyinshi nabo bariko barategura. Uburundi iperereza ryabo ngo rifise amakuru ko naho abo basubiye inyuma ariko nabwo bushobora kugabwa ko ibitero, bivanye ko ngo barikeka ko umwansi wabo, umwansi w'imbere cane, uyu ni General Major Godefroid Niyombare, ngo yoba yari muri kino gisagara ca Uvira, aho nawe ngo yoba afise inteko z'abasoda bakomeye cane barimwo Red Tabara. Red Tabara nayo irimo irigaragaza ku mbuga hwaniro, imbuga zigiye zitandukanye, yerekana ko igihari, yerekana ko iri ngaha mu gihugu c'u Burundi, murantunge mu gihugu cy'ikibanyi ca Kongo, kandi ko nayo yiteguriye kugaba ibitero. Mu mavideo yagiye araja hanze mu minsi igiye iheze, minsi itambutse, byaragiye biboneka ko uwo mugwi nawo uhari kandi ukomeye. Mu matangazo atandukanye bagiye bashira hanze, baragiye berekana ko bahari. Leta y'u Burundi nayo ntihakana ko iyo migwi idahari, nayo irabandanya kwikeka, kwerekana ko batekewe n'icoba bivanye n'iyo migwi igwana. Iyo migwi rero ikaba ngo yinyegeje muri Kongo, akaba ari byo bituma abarundi barungika abasoda cane kuja kugwana no kugira ngo birukane iyo migwi igende ije kure, aho itazobuza guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Ariko bikaboneka ko iyo migwi nayo ngo ubutegetsi bw'u Burundi bwanse kuganira n'iyo mihari, bikaboneka ko bitazohava vyoroha mu gihe badashaka kuganira n'iyo mihari, kandi nayo ikaba idashaka guheba ibigwanisho ngo babishire hasi. Ni ingorane zikomeye, biboneka ko akarere gashobora kwadukamwo ingwano ikomeye. Ni mu gihe kandi ubutegetsi bw'u Burundi bwo bubandanya kuvyegeka ku gihugu kibanyi c'u Rwanda, bakacegeka ko arico coba gikorana n'iyo migwi nka Red Tabara, arico ngo gishigikiye kigaterera intererano kuri iyo migwi ya Red Tabara, ariko biboneka ko ari ububeshi bukomeye cane. Red Tabara iba muri Kongo, itera iturutse muri Kongo, nta na rimwe iratera iturutse mu gihugu kibanyi c'u Rwanda hakurya y'Akanyaru ndetse no hakurya ya Ruhwa. Ivyo bintu biboneka ko ari ububeshi bwa leta y'u Burundi bashaka agasomborotso, ahubwo leta y'u Burundi n'abo bategetsi bayitwara harimwo nyenecubahiro Varisito Ndayishimiye, we akaba bandanya gutangaza ko agomba gukura uko ubutegetsi bw'u Rwanda kabutembagaza. Biboneka ko ari ingorane kuba umukuru w'igihugu kimwe yadukira akifata akavuga ko azotembagaza ubutegetsi bw'uyundi mukuru w'igihugu.
biboneka ko umugambi wo kugaba ibitero no gutera no gusomborotsa ibindi bihugu ufitwe n'igihugu cacu c'u Burundi, bivanye n'amajambo abategetsi babandanya bivugira, nyamara bagama basohoye amatangazo bayashirako bavuga ko u Rwanda arirwo rukora amabi, kandi biboneka ko ahubwo aribo mu Burundi aribo bashigikira ayo mabi. Nk'ubu barashigikiye FARDC wazalendo mu kwica abanyagihugu b'inzirakarengane bo mu buseruko bwa Kongo, nyamara baragiyeyo bavuga ko bagiye kurwanya Red Tabara na FNL Nzabampema. Abo bagabo nibo bavuga ko aribo bari babajanye, ariko biboneka ko atari byo bari bagiye gukorayo, ahubwo bagiye mu ngwano gufasha FARDC. Nabo baragiye babibazwa ko muvuga ko mwagiye gufasha FARDC, ariko abagwanyi bakaba babandanya kuguma babafatana ibice bimwe bimwe. Mu kimwaro cinshi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yarishuye ko atari we yobazwa ivyo bice biriko birafatwa, ahubwo ngo vyobazwa RDC, vyobazwa FARDC ko ariyo iguma itakaza ivyo bice, nyamara ivyo bice vyari birinzwe n'abasoda b'u Burundi. Vyanageze ko abo basoda ba Kongo barivumbura bavuga ko batipfuza kugwanana kumwe n'abasoda b'u Burundi ngaho muri Kongo, basaba ko botaha bakagaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nyamara abarundi nabo baragaragaje kenshi ko batipfuza ko abana babo abasoda b'u Burundi baja kugwana muri Kongo, bivanye na benshi bahasize agatwe. Inkuru z'ejo twarababwiye inkuru ya Lieutenant Colonel Atanazi, aho rero ngo atari yarasiwe ku rugamba, ariko arazanwa muri Tanganyika Care Hospital. Muri ivyo bitaro vyaragiye vyakira benshi bakomerekeye kuri urwo rugamba rwo muri Kongo, nyamara ngo ubuzima bwiwe ntibwifashe neza, aho yari muri reanimation biboneka ko amagara yiwe amukitse. Barasavye ko yokimurirwa mu bitaro vya gisirikare mu Kamenge, Hopital Militaire de Kamenge, ni mu gisagara ca Bujumbura, nyamara ngo ntivyakozwe kuko vyaboneka ko abamutabariza bariko baramutabariza babona ko amagara yiwe amukitse. Bamwe kandi babona ko no muri Hopital Militaire de Kamenge batari kubona n'ubushobozi bwo kuba bamuvura, basaba ko yosokanwa igihugu akajanwa muri mu bitaro vyo mu Buhindi, kuko ngo nivyo vyari kuronka ubushobozi bwo kuba bamuvura. Amagara yiwe ameze nabi gushika mangaya, benshi bakaba basaba ko rero yokitabwako, ngo ivyo yahawe yagomba guha igihugu yarakibihaye. Harageze ko rero igihugu naco kimuha ivyo cokagomvye kumuha, kuko nawe ageze aho agikeneye. Ngo biraboneka ko uyu mugabo yagwaniye igihugu nyine, uyu Lieutenant Colonel yarashwe ariko atewe igisase n'indege yo mu bwoko bwa drone, ariko kikamuhusha. Mu kumuhusha rero akaba yarahakomerekeye cane, akaba yaraciye ahita azanwa jabukanwa ngaha mu Burundi, nkuko ibiziga vyama bijabuka, hakama hajabuka inkomere bazijana ngaho muri Tanganyika Care Hospital. Ivyo bitaro vyarabaye ivy'inkomere z'abasoda gusa, n'abanyagihugu bakiriko baraja kuhivuriza, bivanye n'abantu benshi bakomerekeye ku rugamba baba bariko baritabwako muri ivyo bitaro. Naho ubutegetsi bw'u Burundi budashaka kwerekana ko izo ngwano zikomeye kandi ko abarundi batsinzwe urugamba, nyamara bakabandanya berekana ko bavuga ko ngo kuva isi yaremwa igihugu c'u Burundi ngo ntago kirigera gitsindwa urugamba na rumwe. Nyamara ivyo ni ibihuha, ivyo ni ububeshi bukomeye cane, n'uguhenda bene gihugu. Ingabo z'u Burundi si ingabo zidatsindwa, ni ingabo zitsindwa. N'ikimenyamenya nta bigwanisho nta bikoresho bafise,
n'ikimenyamenya ubuhinga bwabo buri hasi cane. Igisoda c'abarundi kiri hasi mu karere, ntiwovuga ko coja hejuru y'igisoda k'igihugu c'u Rwanda, ntiwovuga ko coja hejuru y'igisoda ca Tanzania, ntiwovuga ko coja hejuru y'igisoda ca Uganda. Igisoda c'Uburundi n'igisirikari ca Kongo ni ibisirikari biciriritse cane, biri ku rwego rwo hasi rwo hanyuma. Abategetsi baze barareka guhenda bene gihugu babesha. N'ikimenyamenya ivyo bisoda vyose vyariteranije, ic'Uburundi, ica Kongo, FDLR, Wazalendo, bose baratsinzwe n'umugwi umwe w'inyeshamba. Ivyo rero bariko barahenda abenegihugu n'ububeshi bukomeye cane, bakabahenda ngo igisoda ca Kongo carariye ruswa, igiturire, ngo barakoranye n'abagwanyi. Ivyo n'ukubesha, kuko niyo umugambanyi yobamwo, ntago abagambanyi boba mu mitwe yose igize igisoda ca Kongo. Aho hose bagiye bagwana vyaraboneka ko barabarusha ubuhinga, barabafatana ibice, bariruka baratemaguza. Abasoda b'u Burundi mwarababonye ku mavideo, amasanamu yaragiye ahabona bariko barahunga. Iyo uvuganye n'abasoda bo baravyiyemerera bakavuga ati twararushijwe, nta kintu dufise, abo basoda twagwana nabo baratusumvya ubuhinga mu gutozwa. Biboneka ko rero ISCAM igomba guhindura ivyigwa, ikarafata akarorero ko ku bindi bisirikare vyateye imbere, akaba ariko bagendera. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Muracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.